ndaja muri koma, ngiye muri koma niho Haleluya. Haleluya. Maze kuja muri koma Imana yaranzigamiye kuko yarafise ico yateretse muri je tegereza kuzigama sinashimye. Iyo ndege ya gatanu maze kuvayo uwo mupfumu aratubwira ati nukuri umuntu yabaroze namusenge ntabyo nshoboye. Haleluya. Iyindi ya gatatu ngize iyindi ya gatatu nayo bigenda kwakundi nyene cyane natangwa kubona ko bikomeye. Aje n'ukuri ntibyatevye inyuma y'ukwezi kumwe Saminda cyangwa gutelefona ba marene abagenzi b'abakobwa twiganye bose ndabwati Yesu yanishuye ubunya ndiko ndacira. Haleluya. Mama iyo nda iravayo ivuyeyo twamwise ngo witeriteke wa kabiri cyo tuvuga ngo mwirishura tumwise mwirishura wafata bati izi za mbere zamazivayo iyo tuzomurongo cyo tumwita mwirishura. Irishura aragenda nawe ama imiti imihamuro byose biranga. Inda gatanu rero nayo ivuyeyo ko rero birenyuza bifate n'amajambo ariko arahaca. Imana rero ko yabanye natwe kuko ibibazo ntibyabuze intambara ntibyabuze ariko Imana yabanye natwe cyane. Nkuko mwabibonye muri kajya sketch twatanguye turi bake cyane
twari abakobwa n'abamama bagera kuri 17 ariko Imana yaraduhezagiye inzira twongeramwo abandi baguma baza baraza kuko Yesu niwe wadushoboza. Nkiri ngaha ndashimiye cyane cyane mu partenaire wanje asengera cyane afata ukuboko cyane mu bijyanye n'uwo murimo akanterera n'akantu gato umutware wanje cyane cyane iyo atabawe hamwe n'Imana umurimo igikorwa cy'Imana kigira cyoroha, igikorwa cy'Imana cyaba kiremereye kandi kiravuye cyane, ariko we arangira cyane bivanye n'ingene yabonye naronse iki gikorwa. Hama rero kure ingene mwabibonye iki gikorwa cyatanguye, nagize mariage nk'abandi bose sinashotse ndonka umwana nkuko umuntu agize mariage aba abyiteze. Umukobwa agize kugira mariage aba yumva nyene ko ashikira kuronka, aba yumva yuko atarose umwana amezi abiri aheze, amezi atatu aheze, yumva ari alerte. Nanje n'ukuri ntibyatevye, inyuma y'ukwezi kumwe saninda telefona ba marene abagenzi b'abakobwa twiganye bose, ndavuga ati Yesu yanishuye, ubu ndiko ndacira. Haleluya. Ngira ko mpanura n'abajene bamwe tuze turagira ubwenge, sibyo none ubona ubwitanga agaciro baca utelefona babandi bose mwiganye b'abakobwa bose b'abagenzi bawe, kugira ko Yesu yakwishuye utanguye guciragira ukavuga merewe n'abisiza muzadimwireko. Tubwire ubwenge nk'abagore bakangutse, sibyo none. Hama iyo nda iravayo, ivuyeyo twari twamwise ngo witeriteke. Hama witeriteke aravayo. Uwa kabiri tuvuga ngo wirishura, tuwise wirishura wafata bavuga ati izi za mbere zaba zivayo, iyo tuzomuronka tumwita wirishura. Irishura aragenda nawe. Hama ndongindi ya gatatu, ingizi y'indi ya gatatu nayo bigenda kwa kundi nyene cyane gutangwa kubona kubikomeye. Ndashima Imana cyane ko Imana yabanye nanje, nubwo nari mwishengero mbwa sinari muri Yesu. Amen. Hari abantu benshi baja mu isengero ariko bakurikira abandi, bakurikira idini, ariko umutima wabo atabana bafise, ataco bashingiye ko bumiyeko. Rero nari mwishengero ariko sinari muri Kristo, kuko iyo uri muri Kristo nubwo hazi ntujugumira. Iyo uri muri Kristo yameze umuhagaze kandi ushikama. Hamendi maze kugira gatatu urazi umukenyezi ingene bimeze, ari umujeni mariye mu muryango, bagatangura kuvuga ngo yazanye umugore akabyara, ingene twagiye kurondera umugore umugeni ngo udusimbe nta n'izindi ngo tugiye kuzana umugore akabyara, ugasanga nyene birabaje cyane. Ngo umugera ngo cyo gituma badashobora gusama, ngo mu gitereko ciwe ngo cyaroshe ngamenye gukorora inda, ngo cyo gituma badashobora amajambo nyene nkayo aremereye. Ukuri hari igihe wumva nyene ko uremerewe n'ikibazo urimo, ariko ndashimira ko Imana itabara ku mwanya wayo. Muri ivyo bihe rero nararemerewe n'umwe mu muryango w'iwawe n'umugabo araremera, arambwira ngo none umuherezi ngo abavyeyi banje waza gupfa ngo atakanarose freno wereka ngo nawe baguma ruri ubusa. Nanje ko ari muri Yesu cyumva ko ari byo wereka utakaza wa mugani hagico, kuko bire muri formation hari ikimana yampamagaye gukora tezo kubica mu nyene Yesu nashimye. Hamaka imitsi nkayinwa mugani hagico hagere n'igihe indimaze igira kane maze kuvayo ho rero tutaromura. Ukuri nta kintu na kimwe igira ubusa, iraducisha mu bikomeye kugira nituzi mu nyuma tuzobigishira abandi. Ukuri nagiye turaja no kumufunga kandi ufumo tw'imishengero imiti ya bihamura abatayitsi bali batabare byo kandi nta n'umwe yaje ngaho umwawa nibaza iyo atazosaba gukoresha ibintu by'amagetegete kubera nta kiriyo. Ubutabazi muri Yesu, Yesu nashimye. Ubutabazi muri Yesu gusa ni gute wajya gusaba umufumo ngo waguhe umwana nawe ari hatamerewe nabi.
hama imiti imihamuro byose biranga. Inda ya gatanu rero nayo ivuyeyo nkoho rero tureyuza gifatanye n'amajambo ariko arahaca turagenda kure tugiye arahana n'uwapfuye aramuzura ngo turagenda. ndashima ko no mu byaha Imana iratuzigama wese nashima no mu byaha Imana iratuzigama kubera ibifisiyo cyatetse muri twebwe ikeneye byose rero mu misi yakazoza. Hama turagenda iratuzigama kurara mw'ishamba ikatuzigama kurara ku matanga ikatuzigama kubera ko yari ifise ico iteguye kudukora wese nashima. ndabivuga kuko ndiko mara amadisha kandi nashima. ubwo twari muri tero bidasanzwe twashaka kuba turyamye n'umutware wanje ugasanga umurongo waduciye hagati y'imiti gusa, ugasanga umurongo baciye hagati cyane tukabyuka imbere y'umuryango ugasanga huzuye nk'igunira y'amagufa imbere y'umuryango. ibintu nyene wumva ko utari muri Kristo usanga wakunze umutima Yesu nashima. ariko ndashimara kubana muri ibyo byose. iyo ndege ya gatanu imaze kuvayo uwo mupfumu aratubwira ati ni ukuri umuntu yabaronze genda musenge birandashoboye. Haleluya, haleluya. muri ubwo umuntu yatwangiye Yesu muramwumva yabaye ati genda musenge jewe ntabwo bishoboye muri hatari biragora. icyo twakoze twararabanye turarira tumaze gushika niho twahura n'umuntu turavuga ibibazo dufise. uwo muntu ati tubagoje ndafise madamu wanjye wakunda gusenga ngo twa dufise ibibazo bidasanzwe n'umwe Imana ica mu bantu ati twa dufise ibibazo bidasanzwe ati hama madamu wanjye gusengera aratabagwa ati nawe nutangure musenge Imana izobagira neza. jewe sinarinzi kuko nari nagiye muri Pentecote kubera umugabo sinanagiye kubera niyo ukizwa ariko Imana yaciye ifatirayo ku ngufu ntegereje gukizwa kwa ngufu. ndashima Imana ko yabanye nanje. sinzi ibintu byo gusenga sinzi ibintu by'amasengesho rero hama mu nyuma bimaze kuba gutyo tutangura gusenga Imana ikambwira ati nzokugira neza nzokwishura nzoguha urubyaro uri umukozi wanje Yesu nashima. hama tumaze gusenga iyo ndigira gatanu kuko twari twamaze gushika muri Yesu. iyo ndigira gatanu nayo kiravayo turasenga murabyumva. satani hari igihe aguca intege kuko watanguye kwizera Imana. satani ahaguca intege kubwira ibyizigiro byawe bive kuri Yesu bisubire inyuma. ariko iyo Imana yakugombyera gukomeza ugashikama. iyo ndivuyeyo turavugana n'umutwara ati aho ni shetani yashatse kuturwanya kubera abona ko twagiye mu Mana. ati reka dushikame Imana izotube duha umwana tube mu Mana. Yesu nashimye. dusenze Imana yansezeranye ngo ati nzoguha umwana yitwa Samuel. ati kari byihuse cyane ati ndaguha umwana yitwa Samuel ndaguherekeje ntongere kurira. amaheze amezi makeyi iraba Samuel nkuko mwabyumvise numva ari ryajwi. nukuri ndashimana cyane kuri serivisi itekanye n'umunani kwezi kw'icumi na kabiri rigajwi narikuye kuri Yesu. haleluya. Imana ntabwo icubahiro. hama rero umaze kubibaruka formation burya Imana igukoresha yagupfobye neza ngo nta musoda w'umusivira ba. rero maze kubyara umwana wa mbere antwara indigira kabiri nayo Imana yagati gutoca umwita Samuel Israel. ndamubyaye formation ntiyari bwahere kumbe nari igihingurwa. rero muri kurahingurwa ubwira ivyitsigiro igihe n'iki gihe cya stress nashimye. hama aca ndamubyaye ndagwara cyane biteye ubwoba. naciye ngira malaria ikiri komplika ngira insuffisance rénale ngira ibyasenyema hypertension ingwara zose ziba ku isi nta rimwe nasigaye ntarwaye. ndaremba cyane ndebye ndaja muri koma. ngiye muri koma niho haleluya
haleluya. Maze kuja muri koma Imana yaranzigamiye kuko yafise ico ateretse muri gihe tegeza kuzigama sinashimye. Maze kuva muri koma mugamerewe nabi cane, ubuzima bunanije, amagara ananije, umwana baramutahanye ariko aragwa n'abandi bavyeyi. Niho Imana mu mutima ndavuga ati Mana yanje umunsi uzonkura hano hantu uzompe kuzogukorera kugira ndakunezereze kubw'imisi uzoba waranyongeye sinashimye. Hari ahantu Imana ishobora gukura ugasezerana isezerano hama umaze gushika mu nyishu nturishitse. Ni ukuri burya imbere y'Imana nta gukina kubaho. Nimba hari icyo wasezerana imbere y'Imana saba Imana ikurongore ico ubwirizwa gukora kugira ubikore. Hama ndabwira ati nunkura hano hantu uzompe kugukorera. Hama Imana n'ukuri ntiyatevye, yaragiriye neza irahankura. Ndataha mu muryango usanga wa mwana yarakuze, saje wa mwana yarakuze namurerewe n'abandi. Niho rero nanje Imana ashaka umutima ko nzotegerezwa kugira abandi bavyeyi sinashimye.